urumva ikintu kimwishe arafise igisebe cyamufatiye ku kibuno icyo gisebe rero burya kiratuma ntiyicara agihaguruka n'uwo ngaho nyene aho mu musanga aho aryamye nyene naho nyene aguma yego urumva icyo gisebe kiramubabaje cyane rwose urumva ukuntu yatanguye gufata nyene tugira ngo ni indwara zisanzwe ariko turamujyana kwa muganga baramwinjiza ibitaro baravura biranka bongera kandi bararungika ku bitaro bikuru hari Ikiremba baravura kandi biranka amaze kumupima kiravuga ngo jewe ngo sinakwimbiga ngo hamwe ndakubaza ngo haba mpfirako ngo mu nda haramaze kononekara ariko rero akagwara indwara ziguma ziko zimuvugisha mu ijoro ivyo bintu bimufata mu ijoro bikamuvugisha ubu rero biragera yaho bimurya yaragera yaho agasohoka hanze ariko ubu ntibigikunda ko asohoka urabona no gusohoka ku mwanda mukuru ko asigaye asohokera ngaho nyene mbe aha mubayeho gute handapanze je ndamerewe nabi cane n'ukuri ndevye ukuntu nirirwa ndiko ndiruka kw'izo mpfuvyi ndebe ko boronka utwo barya si umurima afise ndirimba ndashima umwami wanje nuko numva umunezero n'amahoro kandi iyo nsenga ndashima umukiza nuko nizeye konzo kwishurwa iyo nitegereje ibikorwa vyawe Yesu benyereka ububasha bwawe numva nkwiye kwama nguhimbaza bakunzi aho muherereye hose mu bisagara bitandukanye mukunze kudukurikirana no gukurikirana ibiganiro dukunze gucisha kuri channel yacu ya Remesha. Turabaha ikaze kandi kuri munsi aho twasuye kandi gutemberera ya nshuti yacu Bahati asanzwe agwaye. Uyu munsi kandi twashitse mu rugo ku Bahati. Turabaha ikaze rero twatumirira mu kindi kiganiro cyacu nimwe bagiye gusangiza inkuru no gufyanda ku kadirisha kaze. Turabaha ikaze n'ukuntu mukunze kuba muriko murafasha. Uyu munsi naho n'umunsi wo gushima Imana ku buryo budasanzwe uko Imana iriko irakugenda ikoresha bamwe muri mwebwe mu nshuti zacu aho ziherereye. Mbere twadushimira n'abamaze kuba bitanga bagashikira muri urugo ku Bahati bakaza kumuremesha mbere no kumusengera. Hari abamama bacu badukunda, abajene bacu aho muherereye hose, kwigikorwa cyo kwitanga nkuko ijambo ry'Imana biduhamagarira ko dutegereza gufashanya kubabarana nk'uko ubwirizwa rikuru rivuga ngo dukunde bagenzi bacu nkuko twikunda nako
rero turabaha ikaze kandi mubandanye mugira umutima wo gufasha, umutima wo gusengeranira aho tuba duherereye hose no kwiyumvira ku nshuti zacu ziba ziri mu buzima butandukanye, ubuzima bumeze nabi. Imana ibahezagira aho muri. Kaze rero mu kiganiro tugiye kubamwo na mushiki wacu Bahati. Imbere n'umunsi ari umunsi dusanzwe umubyeyi wiwe ari hari. Kaze rero turabaha ikaze mu kiganiro tugiye kubamwo na Bahati imbere n'umubyeyi wiwe. Bahati gute? Sawa. Bakunzi bacu tukaba twashitse aho Bahati asanzwe agwariye muri cya cumba nyene. Dusanze umubyeyi wiwe bari kumwe. Mama n'amahoro? amahoro Meze neza? yego nivyiyo izo ngwara zanje nyene urabona ukuntu merewe nabi n'ukuri mwari mukwiye kuraba ukuntu mwobimfashamwo kubera uwo murwayi je ndabona kumugumiza ngaha ata kuntu bariko baramuvura n'icyo gisebe je ndabona amenga n'ukuri ntabwo binyoroheye cane yego. Bakunzi bacu murabona ko dushikiye Bahati, twababwiye yuko uyu munsi hariho inshuti zacu ziherereye mu bisagara bitandukanye bafise umutima w'ubwitange, bakaba uno munsi rero mama hariyo abakozi b'Imana canke abafise umutima wo gufasha bagize icyo bakoze ku bwa Bahati bivanye n'ahantu asanzwe arara, kandi asanzwe ari umuntu ababaye cyane afite ububabare butandukanye. Bagerageje kwitanga, bagerageje kwitanga mugurira kano kamatera ko kuryamako. Twari tukazanye rero, hari n'abandi bitanze bamuha uduhutsu ashobora kubamo yahinduye uduhutsu dutandukanye, uduhutsu dutandukanye bagerageje kwitanga kugira ngo Bahati arabe ko neza arahindura muri musasira mbere no kako kamatera. Urabona n'utundi duhutsu ashobora kuba yohindagura mu kwambara. Rero Bahati bamaze kugira icyo bakora umva wabwira iki naho tubona bitameze neza? Imana ibahezagire kandi mwarakoze kandi ndarembye ariko kandi muze mundungikira utwo kurya ego kandi munjane kumvuza muzoba mukoze kuko ntabwo naguma ngaha ego. Mama twagomba rero mutuyagire ukuntu byo byaragenze. Bahati ufatangiye gufatwa, mbega yatangiye gufatwa bimeze gute? urumva ukuntu yatanguye gufatwa yatanguye gufatwa nyene tugira ngo ni indwara zisanzwe, ariko turamujyana kwa muganga baramwinjiza ibitaro, bamwinjije ibitaro baravura biranka, bongera kandi bararungika ku bitaro bikuru hari Ikiremba, baravura kandi biranka. Umudogiteri gushika naho amupima, amaze kumupima kiravuga ngo jewe ngo sinakwimbiga ngo hamwe ndakubaze ngo haba umfirako, ngo mu nda haramaze kononekara. Burya rero niho twagize gutya tubona ngaho basuye kandi baramuturungikiye. Yego n'ukuri urabona indwara za Bahati n'ukuri kwa muganga barabuze indwara nimwe bamutora, ariko rero akagwara indwara ziguma ziko zimuvugisha mw'ijoro. Ivyo bintu bimufata mw'ijoro bikamuvugisha. Ubu rero biragera yaho bimurya, yaragera yaho agasohoka hanze, ariko ubu ntibigikunda ko asohoka. Ivyo bintu byaramuvunye amavi ntigisohoka. Urabona n'ukusohoka ku mwanda mukuru ko asigaye asohokera ngaho nyene. Burya rero jewe ndabona yuko atari ibintu binyoroheye cane, kandi mubona impunzi izo mfuvyi nazo zitagira se wabo, nukuri ndafise umubabaro mwinshi cane. Murakwiye kuraba ukuntu mubifasha. Urumva ikintu kimwishe, arafise igisebe cyamufatiye ku kibuno. Ku kibuno icyo gisebe rero burya kiratuma ntiyicara, agihaguruka n'uwo ngaho nyene aho mu musanga aho aryamye nyene naho nyene aguma. Yego umva icyo gisebe kiramubabaje cane rwose. Igisebe kiba giherereye he? Aha ku kibuno aho hava umwanda mukuru nyene. Niho hari icyo gisebe. Mbega mutubwiye ngo ubuzima bubayemwo buragoye n'imfuvyi, ni ukuvuga umufasha wawe yaritavye Imana. aho haheze igihe kingana gute yitavye Imana? Imyaka 2 iraheze. Haheze imyaka 2 yitavye Imana. Mbe yoba yasize mubyaranye abana bangahe? Abana 5.
abana batanu bose bari cyaha bahati no wa mbere oya bisa abandi ndafise uwundi mukuru wabo aravyaye yarashatse yarashatse none izo mfuvyi n'ubuzima mbe aha mubayeho gute n'inzu yabashizemwo cyane handapanze je ndamerewe nabi cane n'ukuri ndevye kono nirirwa ndiko ndiruka kw'izo mfuvyi ndebe ko boronka utwo barya si umurima mfise nukurya ndiko ndiruka nyene muvuze murapanze no kuvuga muratishije iyi nzu none iyi ni y'abandi muyipanze muyiriha amafaranga angana gute ibihumbi 10 ibihumbi 10 none bigenda gute kugira ngo muronke ibihumbi 10 tubona mufise n'umurwayi bemeze urumva nguma niruka nyene nkiruka hamwe Imana nyene hagiye Imana yankororera ibihumbi 10 nkabironka hanyuma nkabona aho kubiriha dutukoga musanzwe mukora mudukomwo duki mukora kugira ngo mwamworonka n'utwo mafunguro ibijumbu nibyo nyene kugira ngo ndebe ko noronka utwo bafungura ibijumbu rabidandaza cyane urumva n'abagenzi bampereza nk'akanoti nkadandaza mukabasubiza nabo bakakora kakanyungu nanjye nkakura kakanyungu nibwo buzima musanzwe mubaye yego nibwo buzima mbayemo none utwo tundi dufu bivuze ufise harimo abo babiga higa kamwe gusa narabuze uburyo bwo kugira ngo bige yego narabuze uburyo bwo kubashyira mu ishuri n'ukuri kugura amafaranga kubagura amakaye bizana iforome ciye ndabarekera ngaho kamwe konyene niko kiga nako kiga mu wa kabiri yego kandi ni bato nta n'umwe aranyunganira noba afisemo baricyari bato mbe ntabo bari ngaha hafi no munsi cyangwa turabaraba ntacu ego none mama ni igiki wosaba nk'abafasha abakunze kuba bufasha ikiwumva wasaba n'igicagutse icyo mbona no kuri nk'uyu murwayi kumugumiza ngaho muhira ndabona amenga ni ikibazo gikomeye cyane n'icyo gisebe kitariko kiravurwa nca mbona amenga yuko na kanseri izohava iziramo yego ukaca usanga ni ingorane ndose nanje gisebe no kuvuga birasaba ko iyo byokunda akajya kwa muganga kandi bakaca bambarira abantu b'abatware bo ngaha barashwaniye cyane ngo kubona ndamugumiza mu nzu ngo burya ngo bazobuca banyirukana ngaha abatware bo ngaha burya ndahabaye kubw'Imana nyene ariko yamara baguma bakomakoma ngo bonyirukana ngaha kubera uwo murwayi yego nkaca numva afise agahinda kanini cyane none burya nta muti n'umwe bigeze bakandikira kwa muganga iyo barafata igihe avuye kwa muganga oya ntabo banyandikiye ari uko nyine nta muti n'umwe afata ari uko nyene nta muti n'umwe afata agumana ububabare n'ubuzima nyine uko nyene yego birakomeye cyane no kwihangana no gusenga Imana inzira z'Imana nakomeye senga Imana nyene Imana yonyene niyifashije yego urakoze cyane mama bakunzi bacu rero turabashimiye mama turabashimiye kukiyago mutugirishije bahati Imana ikomeze kugufasha nta kinanira Imana ukomeze kwizigira Imana izobikora hama nakiye kajambo mba nawe bahati bo tubwira kanyuma kugira ngo dushe dusa nk'abasezerana akanyuma niko mwamwara kwa muganga usaba inshuti zacu ko byokunda bakujyana kwa muganga kandi bakaza baramfasha uko kurya kuko mama wanje ntacyo mfise tuba bakene ngaha turagowe sawa urakoze turizera ko inshuti zacu abo Imana yahaye umutima wo kugira icyo bakoze icyo Imana izoshoboza umuntu wese hazoba ari tuzogikora rero mugire umugisha namwe hama turashimye cyane ku nshuti bariko bagira icyo bakoze ku nkuru tuba tubashikirije ko zerekeye abantu bari mu bibazo bitandukanye murabona ko hari no duhutsu n'ukuri bagerageje kwitanga Imana bahezagire rero mama buraraba rero kuntu mucyamugira mucyo musasira kakamatira bahati mushire ko araho kuntu basiyo hingika kagatwe mu iminsi tukirindeye ikimana ikora cyangwa tukirindeye ikimana dushoboye amadugume two turasenga twese turi hamwe yego turashimiye n'inshuti uweheze zagaragaje kuza gusengera yego baragize neza cyane bakanamuzana n'utundi tuntu dutandukanye Imana bahezagire yego
turabashimire cyane mu nanyu gihugu murakoze yego Imana ibahezagire yego